Kijaja acagira ko afata amapaje yawe yose yagiri ayiwiwe. Frère vraiment ko nyaragakoze. Wiyakiriye Samashoke. ubibonye. Ni wewe paje zawe zose arazitwaye usiga uri vide ari wamwigishije arazigutwaye. Sure ko kwihangana agiye nabwo ati frère vraiment arankora ikosa rinini. None Kijaja gato yakora ya posta kuri Frankis Kuka. Parce que ava jewe twitwa Frankis Kuka Foundation. Yeah. Ivyonye birahava. Yeah. Chanze manze kuva ikigali ikiba Frankis Kuka Street Food Company. Yo, Pugwagwani selector number one. Poof, the Nox TV. Yo, niko tubikoda. Ejo musanze muri menyere ni bitatu Joel. Yo, uno munsi na Jesas imbere ya kamera. Kare mwahora mwumva ijwi gusa mugono munsi eyana. Tuko turarabana mu maso mu yandi. Ariko tubabwira ati Rinox TV, mwe mukanda like na sabone na makomantere byose tuba tubikeneye kugira tubone kuma tuba turi kumwe namwe. Sivyo none? Ariko nchanzuku tuko n'umutumira adasanzwe benshi muramumenyereye umwitwa Frank canke n'ayandi mazina agiye atandukanye ariko reka ntanguruka umeze neza Frank ya ndameze fresh so cyane gose sana kabisa je ndabona umengo mugasi bien ibintu n'amavuta washaka kuramutsa ko radukurikirana abakunzi ba Rinox TV turabana mukije muri kumwe na Mugisha Frankeri canke Frankis Kuka Hunter himself. Yego, niyo mazina yanje mu kazi. Haraka numvise Kuka. Frankis Kuka. Gisigura? Ni Frank umutetsi, Frank le cuisinier. Ni ko novuga bisigurwa ariko bibanye n'ukuntu umuntu yabisiguye. Sino Frankis Kuka ubuvuza ni Frank w'ikintu batekesha. Yeah, guys, sasa rero mu minota atari myinshi canke mike tugira tuba Fise ibintu byinshi nza kumubaza abantu benshi baramunzi abantu bagiye batandukanye ariko Frank yes ku bantu bakora dukurikirana baba ari benshi sana kandi nawe abagukurikirana ni benshi ku bintu bijanye no guteka aribwo ubutezi yani guteka indya ziba ziri bien sana. Sasa Frank sinogaruka ku byo wagiye uravugira ahantu hagiye atandukanye ariko tuze muri iyi 2024 kwari bahigiye akabe dukoranye ikiganiro Yap 2024 kuri Frank ibintu byo guteka yaba mu gwaruka rugiye dutandukanye canke kuri Frank ugwaruka uri kurabiraba mu butezi eske ugwaruka rurabiha agaciro canke abantu basanzwe bakurikirana barabaha agaciro mu mwuga wanyu mukora byifashe gute? Umwaka wa 2024 kuri jewe navuga no mwaka nawutanguye neza parce que naheraheje 2023 na exposition nziza yari ya East Africa cambandanya rero nibikorwa nyezina rero ku makote yose mu bana mu botungana mu bakuze ibikorwa gushika kuyisaha sinobigaya parce que mu minsi yahera ibyo twakora nta muntu yabitahura ariko ubu barabitahura oyo wenda ndabona savari sasa rero uratubwa ibintu bya East Africa wigeze kuburimwo bijya bintu kugira ubijemo ninde yakujanye canke kugira ushikeyo byagenze gute? Bijya bintu nasanzwe ndi mu yindi communauté hanyuma kubera aribo bariko rabitegura barashobora kumpamagara nk'umuntu azi byo guteka barampa stand ndagenda nanje ndexpose mu bandi yari ijyambere nshoboye kuvisita ibikorwa bya exposition hanyuma narakoze ibyo nategereza gukora kandi irizaprecier quand même ibyo nashoboye kubaha ntawigeze nyidogera byose byari bimeze neza na cyane ko wabihaye n'abantu bo mu bindi bihugu batari bazi nyene uko Frank nyene asanzwe abikora burya biraryoshe ko ubona abandi agaciro baguha niho nasanze yuko mu Burundi revre igikoni ntikiraba ikirenze ariko guha icapati yonyene umuntu akakubwira ati icapati je umpaye vraiment iratandukanye naho nafungura handi ico cyonyene uca wumva yuko mu Burundi babiguhaye babanza no kukubwira amajambo atari meza ariko uwundi yabibonye aho ariko rakora ntiyari heza yivanye
na situation nyene yeah ariko yumvise rogu y'ico kintu akagushimira rero novuga yuko abantu twahuye nabo ni sawa parce que nahahungikiye ibintu byinshi cyane yeah ni nk'ibihe namba atari banga cyambere nashoboye kwagura ubu novuga gute ubugenzi partnership y'abantu batandukanye kurumva ari East Africa byari bihugu bishika indwi abo bose twarashoboye kuganira urumva nako twakore mu Burundi ariko nsa n'umuntu najabutse igihugu ubu noja mu ivyo bihugu ndafise ama contact tuguma tuko turaganira urumva yuko ubucuti ni bwiza ubucuti ni bwiza sasa rero Frank we dusanze dukunze kukubona nka Frank akora ku gatwe kiye nka Frank nyene afise mugana abandi afasha bagiye batandukanye sasa rero twibaza ikibazo n'abandi bakora kurikirana ikiganiro abo ufasha nabasanze bari muri timu yawe canke ni Frank nyene kuri we nyene ku gatwe kiye bavuga ati jereka mfasha ugwaruka rugiye rutandukanye jewe abo mfasha canke abari muri timu donc abari muri timu urumva bo barabeneficia koko urumva tuba tuko turakorana hanyuma hashobora kunyitura umwe canke babiri nkabafata nkabigisha swata aho nkorera canke basanze bakorera namba ari mu ngo zabo canke bafise akandi kantu biyungunganije kugira bahakorere abo ndabafasha urabafasha ni benshi umaze gufasha abamaze gushimira ni bangahe abamaze kukugayira ni bangahe mu umaze gufasha navuga yuko bon biragoye ariko novuga ndafise nk'abo maze kwigisha haniniye ndamaze kwigisha abantu mu bahungu sinavuga ndafise ngira nka babiri bamaze gushima yuko aho bageze hariho ikiganza ciwanje ariko novuga mu bantu babantuze babakenyezi canke abigeme nibaza ko ari nabo benshi gose kandi uwo mugumenga ni nawo kera waraba abo reje novuga ko ari bo bamaze kunshimira hanini kuko nibo nkunda guhura nabo akenshi ahantu hagiye atandukanye yego nibo bagira za manza nibo bashobora kumpamagara ariko ni gake vraiment mpamagarwa n'abantu b'abahungu hanyuma mu nyuma kiyumvira yuko iyo nagira icambwiye hari akantu rero uvuze ngo ni gake mpamagarwa n'abantu b'abahungu ubwo se bya bindi cyo tuvuga ati umuntu aba afise amaraso meza ku badada nyene sinzi oya je ku makote yose nta muntu novuga tubana nabi ku bantu bamaze kunca imbere barabizi yego vraiment jewe ku makote yose yaba abakobwa n'abahungu ariko novuga yuko umugwi muremure nsanga uboneka n'abakobwa canke abamama nyene kugira mu kanya duce turangiza hari ama service menshi umaze gukora yama mu bategetsi cyane n'ahantu hagiye atandukanye ama service uvuga ati Jesse nzopfa nibagiye amaze kunshikana ahandi hantu mbere akama n'akanoti ni nkaya service maze gukora narakoreye ni ikintu zenya ni maison ya agence de voyage yari le 1er juillet y'umwaka uheze ni kubwo kwikukira ujya munsi twikukira yego cyane iyo marché ku by'ukuri kuva nagateka twakoranye neza gose gose neza ku mafaranga mu buryo bwo kuganira barahaye agaciro kanje umwana nari nifuza ndakorana n'abandi bantu bari hanze y'igihugu ngenda nko kubigishiriza abantu mu ngo zabo kugira ngo famille zabo bandanye zifungura neza hajya no muhira uragenda ukigisha abantu cyane gose nk'ubu je mvise umukozi ujya bavuye rugura atazi guteka indya z'ikizungu ndaguhamagaye urashobora kumumfashiriza no kuri turatangura do A Z D ari umuntu ari talentueux ivyo bintu ni bito cyane ndabikora rero niko ndavuga ko uwo muntu ho hanze nawe nyene yarambereye umugisha donc narashoboye kugenda inshuro nka zingahe mu nyuma ibintu byarabaye byiza habamwe na partnership yo gukorana hagati ya association yindi ndimwo nawe nyine byasanzwe arongoye biri hanze y'igihugu mu gihugu ca Canada urumva yuko gushaka kuri sani sawa n'abandi batandukanye umuntu atorgera
aravuga hari abantu bari hanze y'igihugu nabo nye bashobora kudukonfya utubanza dutandukanye tugashobora kunshikana ahandi hantu. Frank ufise aba manager benshi bari hanze, bisigura ko Frank afise aba diaspora bari hanze kubera hajya bijya byo gutekesha biba bizimbye. Siyo ko Frank afise aba diaspora bari hanze bamufasha? Je sinavuga ngo na diaspora parce que niyo natangura kuvuga gutyo ngo na diaspora bari kwararungikira oya nukuri ariko barahari barahari kandi ndabashimira umwe wese icyo yakoze ariko hanininya ingufu zanje izo zashoboye kubikora. Aho sabesha ari abamama cy'abakobwa abahungu benshi usaba bafise aba diaspora. Oya je singereye kubesha uwagize support ya mbere yari umukobwa ariko nawe ntari oya uyonye nawe nuwo tuvukana none uwo tuvukana uca wumva gute? Uwo tuvukana vraiment ikiganza ca mbere cyashoboye kumfata kiranshikanaho kingejeje c'était ma sœur rero uyonye yabikoze neza gose. Nuwagibaye wa kabiri nawe nyene numukobwa uwa gatatu nawe numupapa uwo mukobwa na ariko numumama ntibace bumva ngo numukobwa n'abamama bose ndababwiye n'abamama yubashe ego nuko. Frank uratubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turafise umuntu ni inkuru nasomye ku muntu tuzi na wenye ko ari umuntu ashoboye ngaha mu gihugu ca Bujumbura cyane cyane benshi bamuzi ku izina rya Kijaja. Ni umutetsi kandi arakomeye gose no muri industry ya music arakunda kuja gufasha abaririmbyi bagiye batandukanye ariko ugasanga kenshi bari kumwe nabo bantu bari muri industry mbere bakomakomeye. Inkuru yanditse canke yari ko arashima yari mu mugwi wiwawe Frank yavuze ati ni Kijaja yavuze ko Frank Skuka Frank Skuka iyo ni kuvuga timu yanyu ya Frank Skuka ariyo yiwawe ni kuvuga ko mwebwe mwabihevye muradebukirwa abonye mubihevye kwa mwari muri kumwe acavuga ati je nanje sinodebukirwa nkabo reka ngende mpambane nka je Kijaja nkore nka je Kijaja kwico kintu mwaradebukiwe kugira Kijaja bavemo cyari bigenze gute? Inkuru mwasomye mbo ntaho twakana twarayibonye ivyo yavuze kuri ko timwe novuga ati egome ariko pamwa parce que jewe nari ku kazi n'ubundi muga mwari kumwe nka team. Ego Kijaja ndamuzi cyane n'umufrere turavugana donc ujya igikoni nije nakimwijejemo haya ni wamwigishije Kijaja igikoni vraiment siniyemeye ariko ndabizi guhera do aho yoba ivyambere byashoboye kumushikana aha aronka n'izina nisa ndibaza ko tuhavanye hakana yego rero inkuru yanditse ariko jewe sinashoboye kudebukirwa peut-être mes collègues barabihevye ko bisaba iyo udafise iyerekwa rirerire usanga na vision nyene urumva ibiri hafi. Rero ivyo byarabaye ko je nari hanze y'igihugu ariko ntiyambwiye ko agomba gusokora twagume dukorana hanyuma maze kugaruka nagarutse byarabaye ariko biri entre guillemets udashobora kumenya ati nakati ko turakora cyane two turakorana. Ubwo si bya bindi bavuga ati iyo team ifise umuntu afise inguvu mu gihe akuya karere akarenga akagenda mu kindi gihugu babandi baba barimwo uco usanga batangwa gutandukana ari uko Kijaja yagiye mu bwo buryo. Yego vraiment Kijaja kandi ndamutahura ko urumva ni namusize ari mu bandi hanyuma ndabakonfya ibikorwa nanje yo narindi nategeze kuma ndiko ndabaha ibikorwa turiko turakora aho ndabigejeje rero ngira ngo yibona ari wenyene ni kuvuga mu bo wasize we ntiwasize upanza akarere uvuga ati jewe nka team Frank Skuka reka jewe nsiga umuntu ashobora kubaraba bose urumva warabateye akagere bose nta numwe wasize ucurigiye. Oya ahubwo ni bya bindi bujyanye murashobora kuba mutangoye projet n'abantu ariko mutafise ukwihangana kumwe sino nka Kijaja mu bo twari kumwe wewe nta bintu byo guteka yarazi yaraje nk'umuntu azodufasha ku bintu bijanye na
na internet yeah kugira ngo tuze turaposta utuntu kugira bishike kure yego niwe nico yarajeje hanini abo bandi niba bategeza gukora ivyo bindi bikorwa urumva narabibahaye ahubwo nibo batashire gukora igikorwa bajejwe rero Kijaja naje avuga ati baba tipe bansigira menga ivyo bangiriye sivyo acha devi Kijaja acagira ko afata amapaje yawe yose yagiri ayiwiwe ifoto zawe zose arakura akakubita kwize wiwe paje zibaye ziwe akorera aho akonye frère vraiment akonye ragakoze wiyakiriye gute ubibonye ni wewe paje zawe zose arazitwaye usigaye uri vide ari wamwigishije arazigutwaye mbo yarabikoze hanyuma ndagira de recherche mu bagenzi nsanga niyo yabikoze hanyuma sinashoboye kwihangana agiye nabwo ati frère vraiment arankora ikosa rinini kuri wowe kibumubwira byagenze gute yari yihakanye yakwihakanya avuga ati ibyo si jewe oya ubwa mbere ndimo ntiyabishoboye kubyumva ko menga no bimenya ko genda umutetsi ivya informatique sindabizi cyane ariko iyo ufise abagenzi ntacyo wobura narabajije kuko yari page igeze ahantu heza rero barambye ati byaragenze kunuku nimeho bakoresheje yakoresheje nimeho yundi muntu hanyuma barabishikako ariko maze kumva ama etape yose nagiye ndamubwira arumva yuko nanje nagize ama recherche yo kugira ngo ninjire ibyina yo kumenya ivyo bintu bisigura ko yavumiye kuri page yawe Kijaja none Kijaja gato yakora ya posta kuri Frankis Kuka parce que ava jewe twitwa Frankis Kuka Foundation ivyonye birahava cyanze manze kuva Ikigali ikiba Frankis Kuka Street Food Company rero ivyo byose bikorwa byakorwa byaba poste muri page ya Frankis Kuka kugira dusha duherakeza mu kanya je nshaka kumenya kugira n'abafanzi biwawe bagukurikirana batahura izo page kuzimurekera wazimurekeye kubera iki wewe waciye uja kurondera izindi page zindi ziwawe nyeze mvuga ati reka ndamurekere je ndondera izindi ni kubera ko wamurekeye zijya page uhitamo kurondera ziwawe kandi ziwawe zari kurikirana n'abantu benshi icyambere bujyanye iyo umuntu akwivye icyo ufise ngaha mu kiganza biroroshe ariko icyo ufise muri wewe nta muntu umashaka kugitwara rero yaratwaye bigaragara ubutunzi nije n'ubundi nkibufise muri jewe bigiye yaratwaye namahoro menshi hanyuma kugira ngo mubane neza n'abantu nuko biga kubabarira icyonye cyaratumye numva même si ibikorwa yavyononye vraiment kandi byamfashe igihe kirekire ariko navuze ati le type ni nk'umwana wanje ndamuruta cyane rero ntitwoja ngaho ngo twese tuvyimba imitwe no naciye ndamubabarira hanyuma camfata umwanya wo kwiyakira kugira ngo nkora ibindi bintu ntekanye nejo umwana wanje cyangwa umwana wa Kijaja niyo bahura on sait jamais ntibaze bakubitana oya jewe naramurekuriye n'abagenzi be cyangwa abagenzi banje turameze fresh yes atubwiye byinshi bigiye bitandukanye Kijaja nibaza ko mu munsi mumvise byinshi bigiye bitandukanye ariko Frank ufise umutima ukomeye hagiye abarundi aca mutaburiza ko mvuga I'm hunter I'm lion okay Frank kuri wewe ubucuti hagati nawe na Kijaja byifashe gute twarabiregeye ego parce que yarabonye yaragusabye imbabazi ego vraiment yaraje aranyegera arambwira grand frère narakoze ikosa yaritahuye kuko n'ibintu bizwe noneho hava wihakana so kandi uzi ko nta handi hantu havuye uko biri kose haba hariho umuntu azi guhera A Z rero kubera tuhava wihakana nyine ngo bose ubibakuremo vyasaba yuko twongera kunga ubucuti kameme rero turaganira navuga yuko nta kibazo kihari yego namahoro menshi vraiment mu ma service agiye atandukanye murahurirayo yego turahura none il est pâtissier je suis cuisinier pâtissier none umva yo mpungira he twese kandi turi mu gihugu
Frank ndawushimire sana guys atubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko Frank akajambo kuba ko baradukurikirana mbere n'akajambo kuvyo uri kurategura mw'iyi minsi iri imbere canke mu mezi ari imbere ku bantu bagiye batandukanye ku mpande zose zigiye zitandukanye kubera mu amukurikirwa n'abantu bari ku isi hagiye hatandukanye akadutumira nka Rinox TV niteka hanyuma nshimira abakunzi ba Rinox TV muri rusangi n'abakunzi banje icyo nabahamagarira nuko babandanya batwitura kuko nibaze yuko icyo bita umwuga wo guteka n'umwuga ukomeye cyane gose rero uwo mwuga nturaba umuhungu nturaba umukobwa jewe nta kindi ndi bubasabe nuko baza ndabigisha bashobora kwibaza yuko bazi guteka ariko ndagomba ko nzobibira ibanga y'utuntu twinshi mutegeza gufungura kugira ngo ubuzima bwabo bube bumeze neza ntibishinga amafiriti hamburger donc bya bindi bimeze nk'ibiryohera umubiri canke mu kanwa baze banyegere bamye ko umubirizi ushobora kuba umuti isoga ibe umuti n'ibindi mutazi ni byinshi dufite nk'ubutunzi bw'igihugu baze rero dushoboreye kubishira hamwe twese nibaze yuko nkuko mutama wacu nyane igihugu akunze kubivuga ati twese hamwe turashoboye niyo banyegera urumva sinzoba nkiri umwe urwaruka ruzoshika kure cyane gose ndizera yuko bientôt abakozi bo mu nzu bagomba gutaha bajye bagomba gutaha bavyumve ntitubimye akazi oya ariko bientôt ayo ise iri kwiragenda abakozi bo mu nzu bagomba gutaha rero mwagomba kubatahana ndimwo ariko tugomba kubigisha ndabonye ukuntu baca bagomba kubamo kugira ngo ntibagume bazeye inze ngo bagume bakeneye ajya amahera ku kwezi ko bijya biravuna je namwe ndiko ndateka nteka ataco nisigarije urumva ni vya bifungurwa ndabikorako iyo habaze kwamo tushe urabona no mu gihe c'abantu zenya bavuga butumwa bamaze kugira impact y'iminwe hakaba contact y'umubiri n'uwundi urumva nkaje no wumvise swati ndakanye canke ndashushe none vya bifungurwa jewe ndiko ndakata igitunguru nshavuye burya yanzigo mu gitunguru iragendamo direct cyane gose niyo naza kubikora nza kubiherage swati nzashiramo umunyu mwinshi ndabizigiza ndashiramo irungo byinshi gira nico bituma abakozi rero mu mpangu zigiye zitandukanye usanga atagihinduka ngira bajya abakozi baba babitekanye inzi kubera abamabuja babo ngira babashwa nece babatoze mon chef bujyanye narashoye guca hamwe muri menage nibanga batazi bajye abakozi bafise ukwihangana gukomeye nico bituma ngira bataziteka neza naco nyere kirimo sinakubwiye n'ibanga ryambe n'urukundo udatekaye mu mutima ntibikunda sogo Frank nukuri kw'Imana ndagushimire sana ikiganiro cyari kiryoshe sana ariko benshi bagenda ku mapage yawe Facebook YouTube n'ahandi hagiye atandukanye bashobora gukurikirana yanje nibaza ko ari ibyo hamwe kindi naco Rinox TV ni kwa kundi nyene mugume mugira ama like anama share n'ama partage n'ama commentaire menshi tuba tuyakeneye uro musi naje imbere ya kamera kugira ibintu bimere bien sana kumwe na Frank asante sana nawe sogo kandi uramutse akajambo kamwe ku bakobwa batanguye kugufasha abakobwa reka ndamushimire umuntu wa mbere Marcel ndamutazira one of me benshi bakunze kubona hari gihe mpora ndamuposta turakundana cyane hanyuma nshimire uwundi muntu wese Madame Janine nawe ari hanze y'igihugu na Monsieur Augustin umoja tunzwe wonye aradusupportinga sana n'abandi batandukanye babandanya kudufasha mu buryo butandukanye rero sinabibagiye murabizi yuko mu gikoni dukora tanzigo ni muri bwabo nyene ndabakunda sana ni Francis Coca mu bandanye mukora ibikorwa nka kwa kundi twabitangura asante sana rero Rinox Jabless Frank asante sana kabisa nawe sogo